Abanyagihugu baba muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha na cane ababa kwibarabara bita ry'amatafari barashima ibikorwa byo gusanura iryo barabara kuko ngo ryahora rimeze nabi imvura iguye bikaba bitari vyoroshe kwiyunguruza bakavuga ko ibikorwa nivyarangira bazokoroherwa mu kwiyunguruza ndetse abafise imirimo baharangurira bakizera ko bizogira akarusho mu bikorwa vyabo. Biriko bikorerwa ngaha kuri gitangwa bitangwe na byakire neza cyane kandi ubundi bibura neza cyane kuvuga iri barabara ritaratangura gusubirwamo ko dufite ingorane nk'imvura iguye haraba ibyuma bigendesha abafasha cyangwa abantu bakoresha imodoka byaragora ukuntu bashobora gushika mu ngo zabo kuko ibarabara ryaca ryononekara kandi amazi haca ari menshi cyane biba ryari ryimbaguritse kuburyo n'umukiriya ari nko ku moto ashobora gushika yononekaye yagize ingorane izo ngaruka mbi rero abantu bideplaza cyane twakunda kugira kandi byarashika ugasanga n'imodoka nishobora gushika yitegereza gushika kubera ingorane z'ibarabara tugerageze kuraba aho ibikorwa bigeze tubona ko ukuri bizogenda neza kandi tubona ko bisa n'ibintu birarangiye ko tumaze kubona bashiramo ibintu by'amaterite birabona ko bagomba imbere imifurege kugira bace bakora rero bashima ayo mapana tubona ko bizogenda neza cyane ndetse natwe dusanga dukora ibintu by'imirimo ya minsi yose tuzoroherwa nk'abashaka kudeplasa nk'ibintu ko byatugora nyine bashobora kudeplasa bafite amamodoka yabo ariko tubona ko ubuye mbere hadushabaye polisi idasanzwe barabara ndabyakira neza cyane kuko kuva ritaratangura gukorwa by'ukuri ryari barabara rimeze nabi ku buryo imodoka irenganye yakokwa ku bantu kenshi ziragira amasanganya zigahura n'impanuka ariko ubu ndabishimira Imana ko aho ibarabara rigeze uyu modoka irashobora kurengana neza irashobora kugenda neza ata kibazo kinini gihari ndabishima kweri uko biri kose ndabishima ko biriko biragenda neza. Bamwe mu bakenyezi baronkejwe akazi muri ivyo bikorwa byo gusanura iryo barabara barashima kuko bituma bashobora kwikenura mu vyo bakeneye bigasumba kwicara muhira. Ibikorwa byo gusanura iryo barabara ngo bigeze ku bice 60% nkuko bivugwa na Rama Ndayisenga akurikirana ivyo bikorwa akizera ko mu mezi 3 bishobora kuba vyarangiye. Ibi bikorwa tubigejeje turabigejeje kuri 60 imezi nk'atatu ari imbere kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu tubishikira ingorane duhura izijanye n'amazi bwa mbere ava mu mpanga aratugora cyane abanyagihugu baratugora ikijanye n'amazi ava mu mpangu iyo none barabara ngo n'ahandi bishika ugasanga itiyo z'amazi zinasekuma korutire usanga kwiyo korutire n'ikanevu izoca habaye ikibazo nk'icyo turabivuga muri abtipe bakakiraba na mission de contrôle bakaraba yuko ibarabara ryacu n'ikanevu bironka aho bija kandi bigakwira. Iryo barabara rikaba ririko risanurwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa bifitiye inyungu abene gihugu abtipe.